Bewa w'ivyo bintu vy'amabibero misi yose naho tuba turose abashitsi uzana amabibero gute nakubwiye niyo brand yiwe ya heraba rero rimwe nakubwiye agumanwa agendana amabibero aho naho yoja kwibarabara abafise amabibero nzokumomora sister abana bataramana amabibero we nibiki we ntuzokura n'umunsi umwe ukumana amabibero naho abashitsi baza uzana amabibero aha narinzi yuko uyu mushitsi aza kuza iyo bibero basugasohoka atayufise mugundabire vraiment kashani rero mohe we ivyawe barakuroze tutaraguje vraiment nukuri uri umusazi sinibaza kukomeye iyi si probleme yanyu je urabona aya namata sivyo urayibona aya ni yantunze niyo atumye je nitwa kayo just comment kandi wana ko nkomeye none aba nawe jaka ka system n'inzoka me buri gihe kaza kaneza abantu je banyitwa kayoya kayoya kijuzina natwe nucuzu ngizo ufata bibero nkanywa amata nikomere yantunze kuva nyiri umutoto ndogo iki nacyo cyakuze kijya amateke n'ibijumba nawe ko wavutse byaraheze abanyagitega bakunda amateke je rero nzogakubita wewe barakuroze kayo wewe ntukomeye gute ivyabo je ntavyo ntahura none mwe kayo yamumuhanura iki ari umugenzi wanyu aguma atemberana bibero nahaje kuraba abakobwa atwara bibero nahabagiye kwishura atwara bibero uwarakomeye canke n'umusazi none umuntu yitwa kayo sakamere gute ahubwo reka nkwereke nganze kumuzanira pampers nazo nyiraga azigene nazirazambara kuko komeye brema abahungu bobo mwese nta numwe akomeye ugomba uje kumuzanira iki niryo zinagiye urumva uje kumuzanira bukozera bukanzanire shaka pampe ubu grambezwe nifshuki one umuntu ariko yakuzusha kamere gute no pampers azoje aragendana na pampers nibigoma ucumuzanira bazoje baramuheka grand none hinge kwanza none realite serie ubuzima nibwo uyu muhunga bayemo nibwo turiko tumuzi ko tugana no mu wa mbere yamyamezuko sinje niko yakuze kandi ubwenge arabuvise burakwiye aha byose arabikwije ndakomeye bibero bacu ntibamwise kayoya vrema ngazoguma agendana amabibero ivyo ntibibaho ahubwo mwe sinzi ngene mutahura abahungu b'uyu munsi canke nawe ugendana we grand frère yakaza kumuzana pampers ahubwo agenda anayambara yuko je nkomeye ari true story nkomeye je no gufasha hano ndafasha je nkabijya imuga iguma ivuga mfasha true story ariko kuri mariage yawe uzoshira bibero table d'honneur abadofi bakazokibagira kuvuga rero uyu sister ahubwo nabyivane ahubwo nawe nahindura ingenda nkurikiye ko uyu nzomufasha uyu nzomufasha kubera iyi bibero ndagukurikire tuje turagenda wewe si uzohagarara imbere ya bofre baje kumukwa uyu mukobwa uhagarara ati bofre sigana ngahe avec bibero uza guhagarara imbere y'umugabo wiwanje avec bibero atamaye ndoca ndagukwega ndagucane muhi tuzigera duhuza ubimenye yuko ibibero tayibitse tutazigera burya rero isi iragoye uyu yarangira kamakaka urumva nifitiye naka kabibero kiwanje nkaza ndamutoza ko urumva kangira kamakaka bakunzi bakoresha media mumeze bo muri fresh bo ndacari Gitega hanu bita kuri nimbari kuri ni kunani ile i quartier hapa hivi Senar hanu bita muri Senar bo hari hanu nari nifuje kugenda nje Gitega muri quartier mbari Swahili mu baswahili babandi bajya bona nashaka kujayo ndabingene meze canke nje mu 18 kugira ngifutari rero aha boro bahita kuri Villa Dubai nukuri kumana ni Dubai kabisa hararyosha ameze neza kandi naragitega yose imeze neza rero mu gitondo je ndose umukobwa yajerega yadusanze hari yatwajyamye na Stone ndavuga ati Stone tuguma tone cyaha
rero umukobwa cyasanga sica yaje kuduhereza ahubwo ni ibintu aje kumbwira bimwe muri yabimbye ariko nshakane abidusiguriye kandi ni bo kwanza umeze neza ni bonda ameze neza cyane koza witwa gutereka neza nta nagibagiwe nitwa Belize ego Belize ibisuko byawe no kumengo byashaje abanyagitega burya naho numva mwirata ngo Gitega ni heza narinzi yuko n'ibintu nyene usanga nyene ari hatari hari ifoto yawe nabonye muri telefone ke washyize hajya ya kera ibisuko wari ubifise ibyo bisuko ibisuko birashaje urabona ibiryo birazimvye tuzoba turasuka mu gavrema muri babakobwa baganirira ideni hari umukobwa yigeze kunyandikira kuri WhatsApp igihe postinze ko nzinyo ejo yitwa Neri wini Gitega nyene uwo mukobwa nta gisuko yigera kura mu mutwe ukwezi n'inusu kudaheza ni bono numeze neza ndameze neza hama bimeze gute rero twegera haje numva umengo systeme nyina irikiragira systeme birameze neza gusa nyene narabonye ko muri Gitega ca ndavuga ati kweri koresha umwanya ndafise shono muha sasa rero jewe vraiment ndafise musaza wanje yitwa Kayoya kandi asanzwe ari n'umukomediye mbere mugabo ingene yitwara vraiment negera hasonze mbona hameze neza sivyo abantu vraiment babakomediye babasole hari kaja mu myaka 25 ariko vraiment kigenda ni bibero twe biradutangaza vraiment ibibero rimwe amata ni yatemberana twe vraiment twibaza ko ari umuntu vraiment azovamwe ikintu rero sinzi ko twohashikana ukamutubariza vraiment namba ari ingorane yo bafise 25 agenda na bibero irimwe amata tarimwe amata irimwe ubuyi kandi tubizi vraiment ko yo bakomeye neza ubuyi usanga afise ubuyi usanga afise amata buri mwanya ibibero ahagiye hose arayijana twe ntituzi ngira ngo sinzi karesha sinzi kataresha ntabagiye kuresha musaza wa maraso amwe ego musaza wanje koresha umwanya ukaba wamurondeye kugira gira iki ko numva umengo nka wewe vraiment nk'umusore nka wewe ndibaza ngira ngo mwoganira akakubwira ido nido kuko vraiment naramugerageje nitubibona neza nitubibona ko ari umukomedie n'umukomedie urabona bakigingi vraiment arabakomedie ko bateye intambwe ba mutima barateye intambwe vraiment nawe ntitubona ivyiwe vraiment ntitubona ahantu bizogera none ga sister wacu yego ivyo bintu je navyumvirije numva umengo nyene umengo nta mpwemo bigira nta si vya grave cyane urumva si vya grave vraiment niyo mpamvu nyene je mbona umengo no vyihuza ko kwera ndafite programme hari umupeti w'umuririmbyi abangahe Gitega nyene urazi ko ngaha havuye ba Double J urumva abaririmbyi bakomakomeye ba Ryan Story bavuye Gitega urumva rero uyo mupeti w'Igitega yambwiye yuko turafite na programme we nkundira ivyo bintu tuzobijamwe mu nyuma kuko ivyo numva umengo ni vie privée twinjiye muri vie privée non c'est pas vie privée toshobora kujana umwanya mutoya uza gukoresha umwanya mutoya urumva ko usanzwe witwa nakoresha umwanya kugira ngo muganire idonido kumvire yuko ashobora wahora kubita abantu bigize ibinani urumva rero je nkaho sinumva ikintu muhano none we nturi mushikiwe umaze kumuhanura naramuhanuye kenshi vyaranse ariko nkubu hashitse mukaganira kumbure ngira ngo yokubwira naje nkavyumviraho nk'iyu akatwumvisha impamvu agendana vraiment bibero ari umuntu mukuru nk'uyu ndabigusavye vraiment tuhashikane uza gukoresha umwanya nyene kugira ngo ucugenda kwiyo programme wari wateguye tugitumike kaka abajana kusikurira na mushaka ite kuzufanya kipindi tena ubaonire unacheka Yuruyere bari tamporize wa sister uvuze ngo witwa nitwa Belize Beri reka Stone ko yavyemeye reka tugende dukora ico kintu sivyo reka tugende ariko njembo nisho muzindi sivyagra ariko n'umukomedie ego n'umukomedie abakomedie bacu nabo ari usanga umengo banyoye intuze mengo sinzi ibintu banwa ariko ntaco ni kure turinda kwide na hafi turashobora gukupa kamera tukagenda mu nko muri 5 minutes tuzoba tuhashitse nta ngorane oya ntitwokoza kamera 5 yose reka tube turakufye tuca ruguru epfo tugenda ukuhama tukijabuka ni gato mu minota 5 tuzoba tuhashitse nta ngorane sawa twigende mu inumvura rero kimya vy'umuvimi sivyo guys reka tube turakufite kamera gatoyi turasubira dushitseyo bye bye
Okay, mbe wewe wambwiye ngo ni minota 5. Iyi ni minota 5 tugenze urabona ingene ibirato vyanje vyamaze no kumera. Urumva ni kuri nitani nyene urabona gusa ni kesho y'imvura yaguye. Twagiye ni hera. Ya. Kibaza iminota 5 ntirenze kanini. Aha ntirenze cyane ariko ewa mama yangu nubwo ari heza igitega. Igitega ni mu muji. Nubwo ari heza igitega. Aha ni igitega. Aha ni igitega. Bona ataho bahataniye n'intuze ni here. Aya ni heza. Wekayo. Turashitse na nyene. Bewe w'ivyo bintu vy'amabibero misi yose naho tuba turose abashitsi uzana amabibero gute nakubwiye Mese neza. Niyo brand yiwe ya Heraba rero rimwe nakubwiye agumanwa agendana amabibero aho naho yoja kwibarabara abafise amabibero nzokumomora sister abana bataramana amabibero we nibiki we ntuzokura n'umunsi umwe ugumana amabibero naho abashitsi baza uzana amabibero aha narinzi yuko uyu mushitsi aza kuza iyo bibero basugasohoka atayufise mugundabire vraiment kashani rero mohe we ivyawe barakuroze tutaraguje vraiment nukuri uri umusazi sinibaza kukomeye imiwe mata okitondo nta soni ndabyo nta nisoni rero mu ndabire Kayoya umeze gute man? Umeze neza. One mani uyu sister akuzanye ngaha kujya Uramubaha ariko. Uramubaha. Wewe ni toto ndogo yavutse inyuma yiwanje ari mu rushana. Yavutse mu rushana. Inyuma yiwanje. Mani ni comedy canke ni true story. Wewe iyo bibero ayimaranye igihe kingana iki? Iyo bibero Kayoyo wafise imyaka 25 ari mu gukwiza 26 ndaba hati bishishwa ndaba rikarajya nguyo onye iyo bibero ngira ngo kuva mu bwana gushika no mu myaka 25 agumana bibero ibishishwa ari yimihwe ataho nenda je kintu ntahuye sivyo abakinyi ba comedy hari ikuntu bi branding ari ukuntu bi branding peut-être niyo brand yiwe y'amabibero urumva kuko umbwiye ko anitwa Kayoya urumva bibero karanahengamye mani yisi probleme yanyu je urabona aya na mata sivyo urayibona aya ni yantunze niyo atumye je nitwa Kayoya just comment kandi wana ko ngomeye none aba nawe jaka ka sister mani nzokameye buri gihe kaza kaneza abantu je banyitwa Kayoya Kayoya kizina natwe nucuzu ngizo ufata bibero nkanywa mata nikomere yantunze kuva nyiri umutoto ndogo iki nacyo cyakuze kijya amateke n'ibijumba nawe ko wavutse byaraheze abanyagitega bakunda amateke ja rero nzogakubita wewe barakuroze Kayo wewe ntukomeye gute woguma vraiment uri kurana w'amatumanya wose mu kiganiro mu kiganiro Kayoya abantu bandi mu kiganiro mani turi oya ntabi ntibishoboka aba bantu buri munsi aba bantu baba baduteye ugwama nkuko nyene nsanzwe mbanga nako kamusanzwe mbanga sasa buri munsi bama mu nduru bama bagwana nyuma yuko banakomeye ivyabo je ntavyo ntahura none mwe Kayoya mu muhanura iki ari umugenzi wanyu aguma atemberana bibero nahaje kuraba abakobwa atwara bibero nahabagiye kwishura atwara bibero uwarakomeye canke n'umusazi none umuntu yitwa Kayoya kamere gute ahubwo reka nkwereke nganze kumuzanira pampers nazo nyiraga azigene nazirazambara kuko komeye vraiment abahungu bo mwese nta numwe akomeye ugomba uje kumuzanira iki niryo zinagiwe urumva uje kumuzanira bukozera bukanzanire shaka pampe ubu grambezwe nivyo one umuntu ariko yakuzusha kamere gute no pampers azoje aragendana na pampers nibigoma ucumuzanira bazoje baramuheka grand none hinge kwanza none realite serie ubuzima nibwo uyu muhunga bayemo nibwo turiko tumuzi ko tugana no mu wa mbere yamyameze uko sinje niko yakuze kandi ubwenge arabuvise burakwiye aha byose arabikwije ndakomeye bibero bacu ntibamwise Kayoya vraiment ngazoguma agendana amabibero ivyo ntibibaho ahubwo mwe sinzi ngene mutahura abahungu b'uyu munsi canke nawe ugendana we grand frère yakanza kumuzana pampers ahubwo agenda anayambare ko arabibereye bro pampers yego eka nsimbe kwanza sawa byo bavyitse zivyo mbona none koresha umwanya cingiye kuzana pampers urumva
bagiye kuza we nzokuboha pamperse wambare yo bakoze uzoje urambara pamperse ugenda n'amabibero mwibarabara negerezwa gushirayo nkuku kugira ngo ifate neza newe bikujya jindo game yangu iyi ni game yiwanje jinzi ico ndico kandi pamperse uruja mu gishozeho oya man duhosha gusanga uwo nyene ni wazarati bino ngaha aba basore nubwo afise izo mentalite zo kuzanira pamperse abantu ndaba ingene yamba ubona meze nk'uyu uyu ni Kayoya Eric Rokomedi Kayoya Rokomedi agenda na bibero uzi abandi bakomeye abwo banze ndayibike mani sivyo yo have ntakara nawongo sivyo bani Jesse ni assistant wampamagaye ni blague canke nise ni realite seri ibi bintu seri ahubwo nashaka umumbarize Herma namba ari comedy abari karakina tuzobimenye uyambwiye yuko kuva mu wa mbere kw'ishure nanje sindabitahura twese ntitubitahura nituvyitahuza gusa urabona naba bagenzi biwe je nk'uyu nabona ya testire nk'uko kagira nawe n'umuntu mugakumba wabonye kadakomeye kuzana pampers aza niyo umusore w'imyaka 26 bikujyaye wewe abakobwa bambwira ko bagukunda twigishanwa kw'ishure none bazoza kukura ufise amabibero nimwavyara umwana nawe azoca afite iki ona iyi bibero nyene niyo banyemerera towazakwe ukomeye ntugira mu mutwe aho urakomeye neza Kayoya yes Kayoya jereka basi ndaguhanura sivyo reka ndaguhanura ivyibibero oya kwandi ndakwaza ikibazo urakomeye neza mu mutwe bien ne mani ugiye kuraba muri liste d'inscription muri akeye kwa Rujanti ubona ndimo ya nta uraja yo kuverisha ariko uzojayo barashaka kuba baragiye kukuvuza atavyonzi barashaka kuba baragiye kukuvuza atavyonzi kuko sinibaza umuntu akomeye nka wewe ko gumatemberana ibibero Kayoya ibi bintu nimba ari ukura vyihozama nimba ko birateye intuze mu muryango urabona yuko n'umuryango batavyishimiye kandi mushika uravuga yuko muba mani ntaco bitwara uravyihoza ivyo bintu uravyihoza ahubwo rero ubu nahora ndayibagira ngiye gusenga ubu nzoza ndanayitwara nahora ndanayibagira ngiye no kwivurira none ko sari hari nijyaye umuntu yinwera amata akamera neza bibabajya he anasumbya kuvyibuha deja tabaje kunononze kugendana kunwa amata sikosa kunwa amata sikosa abantu bose amata barayana ikosa nukudasiga bibero naho nyamata toba arimwo naho ubuyi butoba burimo muga ahantu hose agiye agendana ibibero ari umuntu akuje apfuma yigurira isakoshi basi azokora yigenda je uyu arimo arambwira ko ndi umusazi kandi ntanakomeye kandi atanico nzimarira ariko jewe inzi ivyo ndimo kandi azi yuko maze kwimarira ikintu sivyo ngo Jack Dog yaho telefone umuntu aze hano umuntu amukubite mushika hagira guteza abantu sindavyibaza ko yobikora muga kubera dasa n'umuntu adakomeye adakwije ubwenge birashoboka ko yoba bihome je ndi muhira kwanyuze hano arakanusha kaho kubwiye ingubu nyene mfate moto cyangwa nze n'amaguru we naho oza n'indege we nta ngorane okay ndaje nta bindi sawa uyu nindo hamagaye chema magaye mujama we wanje iyi mvura tuyibandanyemo anajewe nacyo bintu ayikiretse niwo uyo bihome ni sawa safi umeze neza ariko bene wacu tuve mu mvura basi sivyo ego tuve mu mvura guys tuve mu mvura tubandanye ikiyago uti rero stone uratubona ego sha umviriza rero duhana sa duhanurane sivyo duhanurane sister akansi uraheba
oya Akansi uraheba. ntidushobora kumuheba kuko vrema nta kuntu kumwe tumuhebere muri ivyo oya none erega none ni icaha erega si icaha ni icaha vrema ari nta icaha. musore nk'uyo guma agendana ibibero kimwe gusa namba ari karite umve ushaka kubitubwira nshobora kuba ari inzigo ahubwo je ngira ngende ndamuzanira ikigoma nzi namuronderere n'abamama baza baramuheka koreka ni kayoyuyu we pisi kwe mwumva abahungu cyane niwe mwamurovye kayo sema je baranzi andikishije izina ndikayoya ero komejero bebe je negezo gendana ibibero uyu nawe akeneye ndongore ku nguvu we bitugana hageze ko mukazana yo bro vipire nemane we ko naguma ndagutelefona ntunyaruke we bitugana Chinaje nakurondeye nurutse hajya moto ndakurondera ndakubura kwe tutanyitavye. mviriza nije ndagutumye ko ngaho Cheya urazi ko ari business dufitaniye jena sawa muga I'm sorry kwa ndaguhamagaye imbere ya kamera gusa nyene sanzwe nta ngorane bazi kumera uramuzi ndamuzi n'umugenzi wiwe sinzi ibyo bahuriyemo mviriza aerographer koresha umwanya yo urazi kumera ni yego ndabizi amafaranga wampaye ndayazi vraiment nanga simake vraiment n'amafaranga ni 500 niba ntibagiye zayo none ndayibuka wayampaye vraiment waramfashije ari mfise ikibazo gikomeye cyane nayakuguranye mpejeje gukora iki twayarose mu buhe buryo wewe ujambo bwiwa wewe urafise 500,000 uhamagaye uyu muhungu kugira muze kwirata imbere yakoresha reka nako gabwa amajambo nka samandari wa mandaraga kanuma ubu yaramfashije ikibazo gikomeye cyane ni mutama nambari yo bika kayoya mutama wa kayoya ndamushimira cyane gose bro tutarambira twakoze shono y'umujambo sivyo ori bibero yiwanje amaheri maze kuma sayo yonyene 500 avuze sho tuyijeje hari gukubita live nyene muri comedy iyi bibero ewana baca badoma agapfungo uyu yarafise umumere wiwa jango yibaruza tare natigeze uzimwa zose yose ndamubwira ati Jackie ndagufashe we nawe kumbure nanje ndimo ndakura nawe uzomfasha mugabo nkibuka yuko ni vrai vraiment nivyo umva hama wowe bitubwiriye imbere ya kamera bidufashe iki twebwe kugira ngo uyu sister akarume situation prozero jabuja ayero uyu sister yahorangaya kubera jewa agapfungo kiwanje siniganda nakabereka mugaya mata niyo nigurira sivyo jana yashatse sister abone yuko mfise n'umutima wo gufasha kandi je nkuze mu mutwe ntaribwa icyakirofa yumvira kuko jewe ndakomeye mu mutwe kandi ndazi ivyo ndimo ndakora kandi ibibero ntakitwaye iyi n'umusi nzogira mariage bibaye ngombwa izobiri hajya kuri table d'honneur urumva uravyo you sister ona yo ndamukeje yuko no gufasha fasha no kuri mariage izobiri kuri table d'honneur isibirangahemu ngo no kuri mariage guzozana ibibero umutama wa kayoya agenda urumva jewe ruyu sister bigiye yamponze kandi yavutse inyuma yiwanje je namaze kuvuka urumva asanga bibero ndayikurana jewe ndakora Tiringa sister kubona muhira mvangaha singiye reka ndaze mu bagabo iyo bibero va mu bagabo shiza ahantu ukayibika ukemera yuko utazosa kugumuzererana amabibero wewe tuzishiranamwe mpaka singenda onakoresha umwanya umunsi yo shaka gupfa n'umunsi nosanga ibibero yanayito iyo bibero rero iyo nivyo nagejeje ndakomena sister ntimubigire beef bro uwo mwubaho kwari aka kanagendana aka kamurekera ukunyene arafise ubwenge ariyumvira bra arafise ubwenge kandi arakora ibintu by'abantu bakomeye kandi arakomeye arakomeye nuko yitwa kayoya arakomeye vraiment uwo muntu arakomeye kuko arakora ibintu by'abagabo vraiment nitagupiga
sasa rero kurusha umwanya ntaturaze nga uyu ndamuzanye komite moyage muboneye ko basi nawe kurusha umwanya nitwe tumenyeranye uboneye ko je nkomeye ari true story nkomeye je no gufasha hano ndafasha je nkabijya imuga iguma ivuga mfasha abantu true story ariko kuri mariage yawe uzoshira bibero table d'honneur abadofi bakazokibagira jewe kuvuga rero uyu sister ahubwo nabyivanemo ahubwo nawe nahindura ingenda nkurikiye ko uyu nzomufasha uyu nzomufasha kubera iyi bibero ndagukurikire tuje turagenda wewe si uzohagarara imbere ya bofre baje kumukwa uyu mukobwa uhagarara ati bofre sigana ngahe avec bibero avec bibero uza guhagarara imbere y'umugabo wiwanje avec bibero atamaye ndoca ndagukwega ndagutane muhi tuzigera duhuza ubimenye yuko ibibero tayibitse tutazigera burya rero isi iragoye uyu yarangira kamakaka urumva nifitiye naka kabibero kiwanje nkaza ndamutoza ko urumva kangira kamakaka pipi mugubu ngibibero kandi naramuha akiri umwana none wigutwaye bibero twoyubaha uko biri kose kuko bibero twese twarayiciye ko bre ego twarayiciye ariko koresha umwanya nkuko nakuzanye vraiment ngo ndabire umukomediye muzima twiteze kazova mu kintu nkaba mutima nkaba kigingi nabandi benshi urabazi vraiment bakomakomeye ubukomediye bwahaye kugera ahantu kuri none nawe wompa ikizere vraiment ukanyumvisha yuko kayo nk'umukomediye nubwo iyo bibero yiwe ari karayishimagiza yuko nawe imaze kumugira ikintu cy'akamaro yuko vraiment azogumana iyo bibero no mu busaza bwiwe kweri ukama ikizere yuko ataco bitwaye biteza zohinduka rega ntawe ngira bizohera kayo bizohera rya ibibero ndayita nababwiye gute jewe kuba nzoba nkakigingi amutima ce nkabarenga kuko bajya niho badutanguriye n'abarishe ndi muri game yacu nibisigura yuko iyi bibero naho nzoro nkaho kazi yo ko ndabwiye naho ni wantuma ko muri mariage ce muri shoker konke iyi bibero nzoza ndayizanye shoker konke guys ibintu jewe ibintu vy'igitega vraiment Jesse nzi yuko bon nari nzi yuko vraiment muri igitega hari abantu nyene novuga neza yuko ari Yohana bari ku murongo ariko kuno mukobwa uko yabimbiye ni hatari ndabona tugwaje ariko uko biri kose sinzi umuntu wese ningene yibranding kayoye yes ndi cengira nimanukire ni Bujumbura mbere we ntitwari tunazinyenda nakumenya aho Imana ishimwe sister unyeretse umukomediye w'igitego umuyitwa kayoya Imana iguhezagirevo agenda ni bibero agenda aranwa amata no mwibarabara abantu bose re baramuzi yuko barumigwa bamubonye bibaza nyene ko misi yose bari kakina soko ndayitwara najo binwaye namahoro uri yaki yes man ini identity yiwanje we nawe bigume bikujya shauri yako nzoyita iyo bibero nzoyita ntituziga duhuza ukigendana bibero mwibarabara reka jewe natanguye kumera ubwana kanje no nzonipangira ndakabisaka nkazosa nkabagateye inda nzoshika ndakaniga aho kuntera bibero yiwanje nzokubisa bizoba ari sawa guys sister twe twisubiririye je ngira nsubire hariya twari tu wakoze cyane kunzanira kayo y'abasi nukurikoresha umwanya urabona ko bigoye urabona turagwaje nukuri ntituvyibaza ko bizohera ikibi rero cibi bintu urabona ikibi cibi bintu hari ubuzima abantu babamo muri quartier abantu bakurikirana bakibaza ngo ni joke ngo na blague none vyasirika yo ujya mu uyu musaza ibibero ayigendana buri munsi kayo yahantagiye ibibero naho yoshika kwirembo canke kwibarabara akibuka katayitwaye acagaruka nukuri kayo ya ibibero yayibagiriye mu nzu nkugara nkagenda agasanga urufunguruzo narutwaye iyo nagiye ingaruka nicako kugira ngo vraiment ashobore gutora bibero yiwe urumva rero vyuka komeye nukadakomeye natwe ntiturabitaho nzanira kaka arashana ku telefone ati nzanira kakantu koresha umwanya unyaruke unzanire kakabibero kandi nakibagiye rero kwajana ko tutabihurizako tuguma dushwana urumva ntitwobihurizako nyene ngana kurya anye ngo nzanira bibero ari mu rubanza ikibazo Bucendagiye kandi no muzi ndaza kusubira kumanuka Bujumbura
nzobivyereka abantu badukurikirana barabe abanyagitego kungene mwibereyeho kwe Nuko nimba hariho tubayeho. n'iyindi show wobuziga y'ibintu biri koje ibintu nk'ibi ndabikunda vraiment ndabikunda umwanya umwe gusa nuko abantu badukurikirana umengo babifata yuko umengo ni ibintu byo gufite umengo ni ibintu by'ibinyuma nimba uvyiniga n'ibindi umbwira nukuri je nzokubwira gusa vraiment mugende mudusengere cyo kumenya nimero yawe sha ninagaruka uzonyihera izindi show nk'izi yego vraiment sivyo Stone nzoziguha kweri zibonetse nta ha ngorane nimero yawe ni 60 com ni 62 313 066 066 ego nizo vraiment kayoya n'abantu bazomukurikirana nukuri uzubabwire bamutera kamo vraiment ahinduke naho vyoba ariyo nzira yiwe y'amajambere akagira ante nyene ego niyo nyene cyo cinyandikira nimba kuri WhatsApp uze tuyaga sivyo sha ni Berize ego ni Berize sawa sawa sha Berize musubiri Bujumbura amahoro ego sawa guys Stone ni kwa nisabuka reka begi bro bon bakunzi bacu bon reka ndabashimire cyane aho utari burare ngo hava kare peut-être bajya bapeti bazanye ewe ni masera ni masera ni Stone reka dusezere dusiga inzira amavuta niko nakufunganiana lakini igitega mzee haina milima mingi ego bo reka ndabashimire cyane jewe impamvu ibintu mwene binabigabanije gatoya ntimuvyemera ngo nivyo nanje rero ibi muvyemera mutavyemera nuko bimeze nuko byagenze bye bye